Ndabaramukije neza mwese abakunzi bankunda ijambo, ndabahaye ikaze mu nyigisho z'uno munsi. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Amazina yanje ni Karine Bera, baranyizigiye shira mbere. Nezere ko mwese muguwe neza kandi muriko mugira ibihe vyiza. Uwo vyoba bitameze neza, nagira ndakwibutsa ko ijambo ry'Imana ritubwira gushima Imana muri vyose. Ntabwo ndiko ndabikubwira kubera ko ivyanje bimeze neza vyose, ntabwo ndiko ndabikubwira kubera ko ataco nkenye mu buzima, ariko ndabikubwira kubera ko ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana n'ukuri riratubwira ngo dushime muri vyose. Haleluya. Nariyumviriye cyane kuri iri jambo, ndavuga mbe kubera ko Imana ivuga ngo dushime muri vyose, kandi koko biragoye gushima mu gihe ibintu bimeze nabi. Biragoye gushima mu gihe uri ku musego umerewe nabi, utava mu gitanda, ingwara, ubukene, ibibazo bitandukanye by'ubuzima, biragoye gushima. Ibyo n'ukuri ndabizi, ndavyemeranya nawe wowe uri kuvuga gutyo, biragoye gushima. Ariko nariyumvire cyane kuri iri jambo, ndavuga none ko Imana yatubwiye ngo dushime muri vyose, ni kuvuga ko iguma ari yo gushima, ni kuvuga ko ibi bituba ko mw'isi ntibiyambura icubahiro cayo, ntibiyibuza kuba Imana. Urumva tuyishima tutayishima iguma ari Imana. Rero mwene data we bitameze neza, nagira nongera ndagutera intege ushima Imana muri vyose. Murantungo no munsi ijwi ryanje rimeze nabi, ndagwaye mu muhogo, ariko Imana iraza kunshoboza, biragenda neza. No munsi narindi ko ndarangiza ukwezi nise uko amashimwe, ukwezi nise celebration month. Nari maze ukwezi nshima umwaka nkunda ijambo imaze. Nukuri nagize ibihe vyiza byo gutanga intahe zitandukanye, bene data batandukanye bagiye bandungikira, nararyohewe cane. Nukuri mwagize neza mwebwe mwese, mwafasha akanya ko kunyandikira, mwe mwafasha akanya ko kumpa ico sangiza abandi. Nukuri Yesu abampera umugisha cane gose. Naringira mperaheze kuri témoignage imwe, hanyuma ndayihejeje ndaca nkora ibikurikira. Hariho mwene data yanyandikiye mu ndwi iheze, yamenye nkunda ijambo muri Decembre. Ni mwene data aba muri Texas, yaranyandikiye ngo Karine, sinzi uko nokubwira, kuva numvise testimony yawe, umuriro wo gusoma ijambo ry'Imana waragarutse muri jewe. Nukuri songa mbere, Imana igushoboze gukebura benshi. Thank you so much and stay blessed. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Nta ntaheze indyohera nko kumva iyo umuntu ambwiye ko yasubiye kongerwa inkomezi zo gusoma ijambo ry'Imana, yasubiye kugira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana kubera nkunda ijambo, kubera niyo ntumbero y'inyigisho za nkunda ijambo. Nukugukundisha ijambo ry'Imana, nukugukundisha kurisoma, nukugukundisha kuribamwo, nukugukundisha kurigenderamo, kurisengeramo, kubera ko niryo rufatiro rw'ubuzima bwacu, niryo rufatiro rw'ibintu vyose. Rero Imana ishimwe kubw'uyu mwene data, ndaryohewe cyane n'iyi ntahe. Nukuri ndashima Imana cyane ku bantu bose banyandikiye bambwira yuko nkunda ijambo, yabasubijemo inkomezi zo gusoma ijambo ry'Imana. Yesu abandanya abagirira neza kandi abandanya abihishurira mu ijambo ryiwe. No munsi rero nashaka kurangiza ntera intege umuntu yumva afise ishaka ryo gukorera Imana, yumva afise muri we umwitwarariko wo gukorera Imana, wo kuvuga ivy'Imana, ariko akumva arisuzuguye, akumva aratinya, amaso ari ruhande yiwe, amakritike. Nagira ndakubwire mwene data, haguruka ukorera Imana. Ni waba wumva yuko ufise uwo muhamagaro muri wewe, ni waba wumva yuko hari ikintu Imana yashize muri wewe cyo kubwira abandi, ni waba wumva yuko hariho ikintu ugomba gukora kubw'ubwami bw'Imana, haguruka ugikore. Haguruka. Nagira ndagutera intege uno munsi, ndakubwire ngo gukorera Imana nta buhombe burimo. Gukorera Imana n'ukuri biratanga amahoro, biratanga umunezero, biratanga assurance nyinshi mu buzima. Yesu ataraza kuducungura, ataraza mw'isi, imbere y'uko aza, kera ivyaha bibaye mw'isi, Imana yarahaniraho, yarica, yararimbura. Yashobora kurimbura igisagara cose, yigeze no kurimbura isi hasigaramwo abantu 8.
igihe ca Nowa. Mu gitabo c'Itanguriro 19:29 haravuga ngo igihe Imana yarandura ibisagara vyo muri ico kiyaya, yibutse Aburahamu irungika Loti ngo ave muri ako gatikizo igihe yasenyagura ibisagara Loti yabamwo. Ngo Imana ngo yibutse Aburahamu. Mwene data nashaka wiyumvire mbega uno munsi Imana yoshavura ikavuga ngo ngira ndimbure Maine, ngira ndimbure Arizona, ngira ndimbure Texas, ngira ndimbure Uburundi kubera ivyaha biriyo, ngira ndimbure Amerika kubera ivyaha bihari. Mbega Imana yo kwibuka wewe, yo kwibuka ikavuga ngo reka mbabarire uriya nuriya kubera urya anya. Yo kwibuka uri gukora iki kinezera Imana, uri gukora iki mu maso y'Imana inezererwe ikavuga ngo iki sinogikora kubera umusavye wanje naka, iki sinogikora kubera hariho umuntu ariko aranyamamaza, ariko aravuga ivyanje kugira ngo abantu bahindukire. Nimba wumva yuko ufise muri wewe uwo mwitwarariko w'ubwami bw'Imana, wuko abantu b'Imana batorimbuka, nagira ndagutera intege uvuga ivy'Imana, uyamamaze, uvuga ubutumwa bwiza utitayeho kuba feedback mabi, utitayeho ku ma critique, utitayeho ku vy'abantu bovuga. Bashobora kuvuga ngo ujya nawe asigaye yigira nka naka, ngo ujya nawe asigaye ngo ashaka kumera nka naka, ngo ujya nawe asigaye yigira ibi n'ibi. It's okay, vyigire mugabo umenye wowe uri kurakora, umenye yuko hariho umuntu hariya ku mpera y'isi ubwo butumwa buzoshikira ugasanga buhuye n'ibihe ariko aracamo agaca ahindukirira Imana. Vyigire umenye ngo hariya ku mpera y'isi hariho umuntu azokuvuga ubutumwa akizera iryo jambo akaca risengeramo akaca akira. Ntutinye no kuvuga ivy'Imana, nagira ndagukomeze, nagira ndagutera intege. Mwene data hagire ahantu Imana izoraba ikavuga ngo ndibutse iki gihe Loti abamarayika bamaze kumubwira ngo ahunge kubera bagira barimbura ibisagara vya Sodomu na Gomora kubera ivyaha vyari vyabaye umurengera. Bamubwiye ngo hariho abandi bantu ufise muri iki gisagara, urafise haba abahungu, abakobwa, bakazana, bakwe, ati n'abandi bantu bose bicuti ufise aha hantu bose batwara. Bamubwira ko atwara abantu bose. Loti ngo aragenda abwira abakwe biwe, warababwira ngo nimuze ngo tuhunge ngo kubera ngo bagira bahonye iki gisagara. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hariya ku murongo wa 14 ngo bamubonye nkaho ngo ariko arafyinata, ntibigeze baha agaciro ivyo ariko aravuga. Ivyo rero bitwereka yuko ivyo tuvuga, ivyo twigisha, ivyo tuvuga vy'ubwami bw'Imana, vy'ijambo ry'Imana, hariho abantu babifata ibisanzwe, hariho abantu batavyemera, hariho abantu batabiha agaciro, hariho abantu babisuzugura, hariho abantu babipinga, ariko kandi hariho nabo bikiza. Haleluya! Hariho nabo bikiza kubera ko hariho abakurikiye Loti barakira. Rero nawe vuga, amamaza ubwami bw'Imana, amamaza ivy'ijambo ry'Imana, ntutinye. Iyo narahaye agaciro ama critique numvise mu matwi y'uwanje kuri igikorwa ca Nkunda Ijambo, sinari kuba ndiko ndaserebra umwaka, sinavyemeye kubera ko nari nzi ko this is not my business, ni business y'Imana. Imana nayo ntizokwemera ko igikorwa cayo gikorwa n'isoni. Haleluya! Ni wahaguruka kuyivuga ntizokwemera ko igikorwa cayo gikorwa n'isoni. Haguruka uyivuge, haguruka uyamamaze. Haleluya! Imana igushoboze, Imana iguha inkomezi, Imana iguhagurutse. Haleluya! Igihe kimwe abigishwa ba Yesu ko bavuye mu rusengero batangura kumwereka ivy'inyubako y'urusengero, bayimushimira, bamubwira nyene ingene hubatse neza hasharije. Ariko Yesu arababwira ati ivyo vyose igihe kimwe hazosigara atanibuye rigeretse kurindi. Aca atangura kubabwira ivy'umuhero w'isi no kugaruka kwiwe. Hanyuma batangura kumubwira ati none tubwire ibimenyetso. Reka nsome muri Matayo 24, ndasoma kuva kuri 36 gushika kuri 44. Haravuga ngo ariko uwo munsi canke iyo saha nta wubizi, niyo boba abamarayika bo mwijuru canke umwana w'Imana atari data gusa. Kandi uko vyari biri mu misi ya Nowa,
niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. Kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwatere, bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato. Ntibagira ico bamenya kugeza aho umwuzure waziye ubatwara bose, niko ukuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Ico gihe abagabo babiri bazoba bari mu murima, umwe azojanwa uwundi arekwe. Abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe ku rusyo, umwe azojanwa uwundi arekwe. Nuko mwame mugavye, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyenurugo yarasanzwe azi igihe igisuma kizira ko yogavye, ntiyokunze ko inzu yiwe yibwa. Nuko namwe mwame mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Imana idufashe cyane. Nari mpejeje kuvuga ingene abigishwa ba Yesu bariko baramubaza ibimenyetso vyo kuza kwiwe n'ivyo muhero w'isi. Ariko Yesu arababwira ati uwo munsi nta numwe awuzi, n'abamarayika ntawo bazi, na jewe ubwanje Yesu ntawonzi, ati ni data gusa wuzi. Ariko mumenye yuko uko vyari biri mu gihe ca Nowa, niko bizoba bimeze no mu kuza k'umwana w'umuntu. Igihe ca Nowa, ubisomye hariya mu Itanguriro igice ca 6, uzobona ingene Nowa Imana yamubwiye kubaza ubwato, kubera yagirira imbura isi, kubera ivyaha ngo vyari vyabaye umurengera. Imana imubwira kubaza ubwato azojamwo nabo mu nzu yiwe. Muri kiriya gice ca 6 umurongo w'8 havuga ngo ingene ivyaha vyari vyabaye vyinshi, ngo ariko ngo Nowa we Imana iramushima. Imana rero imubwira we ko abaza ubwato kugira ngo azobemwo, kubera yagira itera umwuzure mw'isi. Yesu aracavuga ati uko vyari bimeze mu gihe ca Nowa, niko bizoba bimeze no mu kuza k'umwana w'umuntu. Kirya gihe cose Nowa yamaze ariko arabaza burya bwato, baramubona, bamuca ko imisi yose, kumbure bamwita umusazi, ngo yarafise imyaka 600. Bamwita umusazi, kumbure babona yuko atazi ivyo ariko arakora, yaracanganikiwe, bakamurengana imisi yose. Ariko Nowa arabandanya arabaza ubwato, arabaza ubwato, arabaza ubwato, arabaza ubwato, ngo gushika arinjira mu bwato, bamuraba, bamurorera, umva baguma barengana. Hanyuma mu nyuma umwuzure uraza. Ndiko ndabona ico gihe umwuzure umaze kuza, ingene bagiye gukubita ku bwato bwa Nowa kugira ngo abugurure binjiremo. Ariko Nowa arababwira ati umwanya mwarawuronse, mwararonse igihe co kwitunganya, mwararonse igihe co guheba ivyaha, mwararonse igihe co guhindukirira Imana, ntimwahindukiye. Mwararonse igihe co kwitunganya, ariko ntimwabikoze. Mwagumye mumbona nk'uwasaze, mwagumye mumbona nk'umuntu atazi ivyo ariko arakora, mwagumye muncira urubanza. Ariko ndababurira. Mu nyuma Nowa ararokoka wenyene nabo mu nzu yiwe, abandi bose Imana irabarimbura. Rero mwene data, nagira ndagutera intege, nagira ndakubwire ngo amamaza ivy'ubwami bw'Imana, amamaza ivyo kuza kwa Yesu Kristo, amamaza. Ni vyiza cane ko uyo munsi tutawuza azozirako, kubera kuja mw'ijuru siyo goal yacu, siyo ntumbero nyamukuru y'agakiza kacu. Oya, siyo ntumbero nyamukuru. Muri Matayo 28:19 na 20, Yesu amaze kwiyereka abigishwa biwe, amaze kuzuka agira aje mw'ijuru, yarababwiye ngo nimugende muhindura amahanga yose abigishwa banje, mubabatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, ngo mubigisha ngo kwitondera ivyo nabageze. Aca yongera ku ijambo rikomeye cyane nkunda, ngo hendi kumwe namwe ngo gushika ku muhero w'isi. Yesu ashimwe cyane. Ntiyababwiye ngo rero mwebwe ko twagendanye neza, twabanye neza, mwanyizeye, mungororokera muri vyose, genda muce mwibera muri kariya kazu kanyu, mubandanye mukora ivyo kugororoka, mubandanye musenga, mubandanye muntazira, hanyuma mundindire umunsi wo kuza azoshenda batwara mw'ijuru.
sibyo yababwiye. Yesu yarababwiye ngo genda muhindura amahanga yose abigishwa banje, genda mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, genda mubigishe kwitondera ivyo nabageze. Haleluya. Yesu niyo mission yaduhaye nyamukuru. Kuja mu ijuru ego tuzojayo nivyo kandi ni vyiza turahakeneye, ariko sico catumye aduhamagara, sico catumye tumwizera. Twamwizeye kugira ngo dukore mission yaduhaye mission yo guhindura amahanga abigishwa biwe. Haleluya. Nico yadutumye, kandi yaravuze ngo ndi kumwe namwe. Nico catumye abigishwa biwe batatinya gutabwa mu muriro kubera kumwizera, batatinya kumwamamaza, batatinya kwicishwa amabuye, batatinya gukorerwa ibibi bitandukanye. Kubera iki? Yari yarababwiye ko ari kumwe nabo gushika ku muhero w'isi. Yari yarababwiye ko azobana nabo. Barase kumurekura, barase kureka kumwamamaza, barase kumukoza isoni kubera yuko yari yarababwiye ko ari kumwe nabo. Haleluya. Nawe mwene data, Yesu ari kumwe nawe. Yesu ari kumwe nawe. Ntutinye kuvuga ubutumwa bwiza aho mu kazi ukorera, ntutinye kuvuga ubutumwa bwiza aho mu nzu yawe, ntutinye kuvuga ubutumwa bwiza aho mu ishuri, aho wiga canke wigisha, ntutinye kuvuga ubutumwa bwiza aho mu babanyi bawe, ntutinye kuvuga ubutumwa bwiza, ntutinye kumwamamaza. Nizere ko hari umuntu ndiko ndabwira. Ntutinye kuvuga ivya Yesu, ntutegwe isoni n'ivya Yesu, kubera ariho mission twahawe. Mbega umuntu wese akijijwe akaca yigira mu ijuru, abantu bomenye ivya Yesu gute? Iyumvira abigishwa biwe iyo baca bajana nawe kijya gihe mu ijuru, twari kumenya ivyiwe gute? Uburyo butumwa bwari kudushikako gute? Ibi bitabo byose vyanditswe byari kudushikako gute? Iyo abatabaye abantu bamamaje ubwo butumwa, gushika buzoshike ino, buzoshike iyo uri, buzogushikire wewe aho uri hose. Ubwo butumwa bwashitse kubera ko hariho abantu bemeye, baravuga, baravyamamaza, ntibagira isoni, ntibatinya, barabivuga. Haleluya. Nawe mwene data vuga, ntutinye kwamamaza umwami wawe. Ijuru nivyo tuzorijamo, ariko siyo ntumbero ikomeye. Uwo munsi ngo ntituwuzi, kandi ni vyiza ko tutawuzi, kubera iyo abatuwuzi hariho abantu bociye bibera muri ivyo birori nyene uko vyari bimeze mu gihe ca Nowa, ngo bararya, ngo baranwa, bararongora, barashingira, ngo gushika kuri wa munsi ngo Nowa yinjiye mu bwato. Uko nyene ariko twokwibera, twokwiyamira muri ivyo, twokwama turiko turirira, turiko turinwera, turiko turagira ivyo birori vyose, hanyuma tugaca duhengera buca wa munsi ugera tugaca twihana, canke tukabibinebwe tugakizwa, tugaca tugenda tukicara tukarindira ko wa munsi uzogera, tugaca twigira mu ijoro. Ariko siyo mission, sico twahamagariwe. Imana ishimwe cyane. Ivyo gukora birahari. Abantu baracakeneye kumva ivya Yesu, abantu baracakeneye kubwiga ubutumwa bwiza, turacakeneye kwamamaza, turacakeneye kuvuga ivyo kwihana, turacakeneye kuvuga ivyo guhindukira, turacakeneye kuvuga, turacakeneye ubutumwa buracakeneye kuvugwa. Mwene data, ntutinye kubuvuga, ntutinye kwamamaza, ntutinye gushingira intahe umwami wawe. Yesu yavuze ngo nimutashingira intahe imbere y'abantu, ngo naje sinzobashingira intahe imbere ya Data. Reka tumushingira intahe, reka tumuvuge, reka tumwamamaze, reka tuvuge ivy'ubuzima yazanye. Haleluya. Rero ndaguteye intege mwene data, wewe wumva nukuri ufise uwo muhamagaro, wewe wumva ufise ivyo wosangiza abandi. Nibisaba kuba uri umuhinga, nibisaba kuba waragiye mu ishure rya theology, nibisaba kuba umaze imyaka runaka ukijijwe, nibisaba ivyo vyose. Paulo ngo yafashwe mpiri na Yesu, ariko aja guha mu bwoko bw'Imana, bahura mu nzira aramufata mpiri, bamaze kumusengera agahumuka, kubera Yesu akimugendera yaciye ahuma. Amaze guhumuka yahagurutse aho nyene ari agenda batizwa, aca atangura kwamamaza ubwami bw'Imana. Ntiyarinze kumara n'indwi akijijwe,
ntiyarinze kumara ukwezi. Ntibisaba yuko ubanza kumara igihe runaka ukijijwe, ntibisaba kumara igihe runaka waramenye ivy'Imana. Oya, uragenda wiga hamwe n'abandi. Nanje ibi ndiko ndigisha uno munsi hariho vyinshi ngenda niga, uko ntora Bibiliya ngo ntegure ivyo nza kubasangiza kuwa kabiri, hariho ivyo ngenda niga, hariho ibindi nanje ngenda ndatahura, nanje ntarinzi, ngenda nanje nigira hamwe namwe. Urumva rero nibikubuze gukorera Imana, nibikubuze kuvuga ivy'Imana, nibikubuze kwamamaza ivy'Imana. Muri izo nkomezi zawe nkeyo ufise, vuga ivyiwe, mwamamaze, senga, usaba inkomezi, Imana igukoresha, Imana ikuvugiremo, Imana igenderera ubwoko bwayo iciye muri wewe, kandi no kuri bizoba. Hari umuntu atakiri mu bikorwa vy'Imana, hari umuntu yigeze kuba akorera Imana, hari umuntu yigeze kuba ari mu baririmbyi, hari umuntu yigeze kuba avuga ubutumwa bwiza abantu bagakizwa, hari umuntu yigeze kuvuga kuba avuga ubutumwa bwiza abantu bakihana, hari umuntu yigeze kuba asengera abantu bagakira, ariko no munsi atakibirimo, yasubiye inyuma. Mwene data, subira uhaguruke, subira uvuge ya majambo akiza, ya majambo abohora, ya majambo subira uyavuge. Yesu arakeneye kuyavuga, Yesu arakeneye gusubira guhaguruka, Yesu arakeneye gusubira kumva uri kuramwamamaza, agasubira kuba proud of you. Subira umuvuge. Haleluya. Imana igushoboze, Imana ikwambika inkomezi, kandi Imana iguhagurutse. Yesu abaho umugisha. Mwakoze cyane mwebwe mwese mwanteze amatwi, kandi nizere ko hariho umuntu afashijwe. Reka dusenga Imana. Data wera ugororotse, ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro Mana, ndaguhimbaje. Warakoze kubana nanje uku kwezi kose Mwami, ukwezi kw'amashimwe, ukwezi ko kuvuga ingene wabanye nanje umwaka wose. Ndagushimiye bene data bose washoboje Mwami Yesu kugira ngo basangize intahe. Bene data bose wagendereye Mwami uciye muri ubutumwa bwa Nkunda Ijambo. Ndasenga Mana ngo ubandanye ubagirire neza, ubandanye ubagenderere. Uno mwanya nariko ntera intege umuntu yumva afise umuhamagaro wo kugukorera, ariko atinya kubwa yasi tubayemwo, atinya kubwa maso y'abantu, atinya maybe kubwa kahise kiwe, maybe yumva umenga nta n'ivyo ashoboye, ariko ukaba warashize muri we uwo muhamagaro. Mwami, ndamusengeye uwo muntu ngo umugirire neza, ndamusengeye uwo muntu ngo umwambike inkomezi zo kugukorera Data, ndamusengeye uwo muntu ngo umuhagurutse mu nkomezi zawe, umuhagurutse Mwama kwamamaze, kugira ngo ubutumwa bwawe bushike kuri benshi kandi buhindure benshi. N'uyu yari yarasubiye inyuma, n'uyu unye yigeze kuba avuga ubutumwa abantu bagakizwa, yigeze kuba avuga ubutumwa bwiza abantu bakagendererwa, yigeze kuba asenga abantu bakabohoka. Ndamusengeye ngo umugarukane mu nzira yawe, ndamusengeye ngo umwambike inkomezi zo gusubira guhaguruka Mwami, kuko ntavyagishoboye wewe, nta nkomezi ziwe agifise zo kwihagurutsa. Ariko Mana, wowe uramubona, urabona ingabire wasize muri we. Subira umuhagurutse Mwami, subira umuhagurutse umukoresha ivy'ubuhizi Mwami. Samusoni Mwami yaragucumuye ko asubira inyuma, ariko Mana arasubira aragusenga, arakubwira ngo mbabarira, ngwiri rimwe gusa rya nyuma, ngo subira ungirire ubuntu. Mana, uramugirira ubuntu. Ijambo ryawe rirambwira ngo abantu ngo yishe mu gihe ciwe ca nyuma, ngo barusha yarisha gifise amaso abona neza. Mwami, uri Imana y'ubuntu, uri Imana y'imbabazi. Yo Mwami wanje Yesu Kristo, ndasengera uyu muntu Mwami wanje ngo ivyo yakoze n'ukuntu yasubiye inyuma nibikubuze Mwami kongera kumugirira ubuntu bwo guhaguruka, nibikubuze kongera kumugirira ubuntu bwo kugukorera, nibikubuze Mwami kongera kumugirira ubuntu bwo kumusukamwe inkomezi zo gusubira guhaguruka ngo agukorere. Uzobukoze nyaguhora ku ngoma. Urakoze dawe mwiza ugororoka, urakoze kumvise gusenga kwanje. Icubahiro cose nikibandanye kibicawe, ndabisenze nizigiye mu izina ryawe gira Yesu Kristo, amen.
turarangije. Yesu abahezagire, Yesu abaha umugisha. Mwakoze cyane mwebwe mwese mwankurikiye n'abazonkurikira mu nyuma. Yesu abitwararike n'ivyanyu vyose. Tuzosubira ku munsi wa kabiri w'indwiza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.